Ba musitanteri batandukanye bariko barasohora inzandiko zibuza abanyagihugu kwinjira mu masoko canke kwitura inzego baterekanya agapapuro kerekana ko biyandikishije ngo baze batore. Iyo ngendo yoba ariyo? Mbega kwiyandikisha mu matora yoba ari kugahato? Kubera iki hari amadidane mu bijanye no kwiyandikisha? Reka tugaruke ku vy'abanyepolitike n'abahinga babivugako. Niyo nkuru nyamukuru tuzakurabira hamwe kuri uyu wa kabiri. Amahoro, ni Davi, nizere ko meze neza. Abasitanteri bo mu Kirembe Bururi, ku Mpanda muri Bubanza hamwe n'uwa Buyengero mu Rumonge barasohoye kuri uyu wa kane n'uwa gatanu uheze amatangazo avuga ivyo kwiyandikisha mu matora. Ayo matangazo yaragabisha abatariyandikisha ko bagiye kwakwa uburenganzira bumwe bumwe. Mu gatondo ko kuw'Imana wakurikiye, no kuvuga itariki 27 z'uku kw'icumi, nta wari yemerewe kwinjira, kudandaza canke gusuma aterekanya agapapuro kemeza ko yiyandikishije. Si Bubanza gusa, no mu gisagara ca Bujumbura, mu masoko ya Kamenge na Kinama nuko nyene vyari bimeze, co kimwe no mu Rumonge. Ikibazo kica kigaruka ni kwiyandikisha gutora vyoba ari itegeko? Olivier Nkurunziza asanzwe aserukira umugambwe Ipona avuga ko kwiyandikisha gutora ari ku bushake bw'umuntu. Asaba abajejwe intwaro ngo ntibabuza abantu ibikorwa vyabo, babafata ku gakanu ngo babanigiririze. Ngo umuntu arashobora gutora canke akareka, ubutabishaka ngo abatavyashaka nyene. Uwo munyepolitike anegura zimwe mu ngingo ziriko zirafatwa zo kubuza abanyagihugu ivyo barekuriwe. Vyose ngo nuko batariyandikisha ngo bazotore. Akarerero yatanze nako mu ntara ya Mwaro, ngo hariho aho abagiye gusaba ifumbire bababwiye ko batazanye agapapuro biyandikishirije ko batayibaha. Agira ati ukwandikwa bisigaje hafi indwi ntiwobuza abantu ko baronka umwavu. Kurima vyo ni igikorwa ca buri munsi. Anisette niyo nkuru arongoye CDP yabwiye radio televiziyo Isanganiro ko atategeko na rimwe riha ubushobozi abajeje intwaro kwaka abanyagihugu uburenganzira bwo kuronka ivyo bakeneye bivuye ko boba batiyandikishije ngo bazokwitabire amatora yo mu mwaka wa 2025. Anisette niyo nkuru abona ko abajeje intwaro bobicisha mu nzira zo kubahimiriza ngo ntibirigwe barababuza ibi canke biriya. Mu mugambwe Sawanya Frodebu naho bashikiriza kw'ivyo arakarenganyo, babona ko ari kosa rikomeye kuko leta ijeje gukingira uburenganzira bw'umuntu. Umuvugizi w'uwo mugambwe avuga ko abatware bari bakwiye kurondera uburyo bwo guhimiriza atanga uvuzi giyemo. Denis Banshimiye ubusa yanonosoye ivyigwa vya politike, nawe yarabwiye Isanganiro ko guhatira abantu kwiyandikisha atashingiro bifise. Yabivuze afatiye kwibwirizwa shingiro, aho yerekana ko bavuze uburenganzira atabari itegeko ngo urirenze ahanwe. Yagize ati biratangaje ko indongozi zivuga ko kwiyandikisha bifatwa nk'itegeko, ngo inzego zohimiriza abanyagihugu bakabasigurira ko gutora ari uburenganzira bwabo kandi bibafitiye akamaro. Twobamenyesha ko ku miliyoni 6 z'abarundi bitezwe kwandikwa ngo bazotore, miliyoni 3 zirenga aribo bari bamaze kwiyandikisha kuwa 28 Gitugutu 2024. Ni kuvuga ibice 64 kwijana vy'abitezwe nkuko vyatangajwe n'umugwi Seni. Dutandukira inkuru ngufi. Yisunze ivyigwa vyakozwe ni Banki ya Afrika ijeje iterambere, ejo hahise umushikiranganje wa mbere yavuze ko Burundi bwateye intambwe mu butunzi, ngo kuva mu 2019 gushika mu 2023 bwaduga ku rugero rw'ibice 4 n'agace kamwe ku mwaka ku murindi w'iterambere ry'ubutunzi. Hari mu ihuriro rihuza abagwizatunga bo mu bihugu bihurikiye mu muryango Komesa. Naho biruko Gervais ko buca yashikirije ko bagihangana n'ikibazo cyo gushikira amasoko hamwe n'ikibazo cy'ubukene bw'inyubako rusangi. Ikindi yavuze nuko ivyo biharuro vyadugijwe n'igisata c'ingenzi. Hari umupolisi yagiriwe n'icaha cyo kwica abishaka abantu 3 abarashe mu ijoro ryo kuri uyu w'Imana itariki 27 zo ku kw'icumi. Hari ku kirabo umuco mu gisagara ca Ngozi aho bari ko bihereza agacupa. Urubanza rumaze kuja mu mwiherero, sentare yamuhanishije umunyororo w'ubuzima bwiwe bwose, indishyi y'akababaro y'imiliyoni 175. Hamwe yoramuka atarishiyo ndishi,
hazoca hiyongera ko umunyororo w'agatsindikiro w'imyaka 835. Umunsi wahariwe abarundi baba hanze y'igihugu Burundi Day warahimbajwe ubwa mbere mu mpera z'indwi yarayirangiye, ariko bose ntibabona kumwe ivy'uwo munsi. Uwo munsi wahimbarijwe i Bruxelles mu Bubirigi itariki 26 Gitugutu 2024. Wari uteguwe n'ishirahamwe rihurikiyemo abarundi baba mu bihugu vy'irya nino kw'isi. Iryo naryo ryashinzwe i Bujumbura mu kwezi kw'indwi uno mwaka wa 2024. Uwo munsi witabwe n'abantu barenga gato 100, mu gihe abarundi bahaba bo bashika 30,000. Icyabaye nuko hari ayandi mashirahamwe nayo yari yasohoye ubutumwa bwo guhamagarira abantu kutitaba uwo munsi. Umuntu yovuga nka Forum de Diaspora Burundais FODIB na Diaspora Burundaise de Belgique DBB, nayo nyene ahurikiyemwo abarundi baba mu makungu. Libera ntibashira kandi umwe mu bari muri ayo mashirahamwe yabwiye BBC ko intumbero uwo munsi wahawe atariyo ibaragishinga. Mwakoze kudukurikira, aya makuru muyasanga ku mbuga za Yaga na Iris News, ahanje zosubirejo.